umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera ari kumwe n'umutambukanyi wiwe yarifatkanije n'abenegihugu bo muri komine Nyabihanga yo mu ntara ya Mwaro mu bikorwa byo kubaka isoko rya Mbogora riri muri zone Muyange yo muri iyo komine kwigenezo rya 18 ntwarante uno mwaka. Ivyo bikorwa bikaba vyari bijanye no kuvanga amabuye n'umusenyi byo kubetona hasi. Ariko ashikiriza ijambo abari bitavye ivyo bikorwa, umukuru w'inama nkenguzamateka yarabibukije ko gukorera hamwe arivyo vyamye biranga abarundi kuva na kera. Akaba yaciye abasaba kugira umutima wo gukunda ibikorwa no gukoresha ingabire Imana yabahaye kugira ngo biteze imbere. Aca yemera kuzobaterera imifuko 50 y'isima. Nyeniteka Sinzohagera yasavye indongozi kuzotanga ibibanza muri iryo soko bataravye nkunzi. Aca aboneraho no kubaha impanuro zitandukanye nko kugabanya imvyaro no kwirinda guharika. Abana b'ibigeme nabo yabasavye kwiga bakirinda abo bose boza babatesha intumbero. Isoko iri mu bintu bizotuma amatagisi ya komine yiyongera, ubutunzi bwa komine bwiyongera, gutyo iterambere rive mu bene gihugu yongere kandi ribagarukeko. Mu matagisi muzokura hano muzoce mugaruka rero mukore imigambi y'iterambere ku mitumba itandukanye, kubera ko mwagitunganije neza hama abantu bakaza bakahakorera hanyuma bagatanga amatagisi. Nje nsaba nyakubahwa Musitanteri ntimuze mugire kankuze mu gutanga ibibanza ngaha, tuze tureke bene umwuga babikore, kuko ibyo turamaze kubibona aho dukora ibikorwa nka mwene ibi ugasanga bene umwuga sibo bahawe ibibanza, ahubwo ibibanza bihawe abo twita abakuru bato, abakuru bato, hanyuma bakaca bakotesha ibyo bibanza ku basanzwe bakora umwuga. Ibyo sivyo, reka abakora umwuga aba aribo bahabwa ibibanza hanyuma baterere batanga amakori, gutyo tureke kungukira ku bene gihugu, tureke kungukira ku nguvu za bene gihugu. Nyakubahwa Musitanteri ico muze mucitwararike kugira ngo by'ukuri abadandaza bo basanzwe bakora umwuga aba aribo bahabwa ibibanza hanyuma batange ibisabwa na komine. Ariko reka ngaruke gatoyi ku kibazo mbona kiriko gihanga igihugu cy'u Burundi. Abana bararyoshe kandi abana n'umugisha, mugabo hari ikibazo tugenda tubona aho hari abagabo bihinduye amafizi y'amakomine. Aha ngombye kuvuga iki? Abagabo bihaye ingendo yo guharika. Ko nagenda babwire bagabo muri ngaha, hari ibintu dukora mugabo ntitwiyumvire kazoza twebwe twamaze kugenda, ingorane tuba dusize mu muryango. Hari igihe ibyo tutavyiyumvira, twebwe twiraba gusa tukikunda, ugaca muri zone Muyange ukavyara, ukagenda muri indi zone ye Nyabihanga ukavyara, Munago ukavyara, Kibungiro ukavyara, ukaja mu kambere n'imbibe za komine ukavyara, ugiye mu gisagara cya Bujumbura ukavyara, wagenda Igitega ukavyara, ugiye Muyinga ukavyara, wagenda mu Cankuzo ukavyara. None mwabagabo mwe ivyente byo kuba amashuri ya komine mwabironse ryari? Musantera sigatanga amakete y'amashuri ya komine. Jeje ko ndabizi kubitungwa bahora bazana inka ya projet, imfizi ya projet kabisa, bakaca babwira bene gihugu ati mwebwe mwese mukeneye sivyo, ati hariyo ishuri ya projet muze muyizane ku ikomine. None abagabo twahindutse by'ukuri amafizi ya komine kubera ko tutiyumvira abo bana tuguma tuvyara. Na rero usanga abana tuvyara ubwa mbere nitwiko turafata neza, ntidushobora kubigisha, ntidushobora kubajyana ku ishure, ntidushobora kubagaburira neza, ntidushobora kubambika, ntidushobora kuba n'amatongo yaranze. Tuguma tuvyara mugabo ryatongo cyari ryarindi nyene. Ugasanga rero ivyo ingaruka yavyo bitera umutekano muke duhereye mu muryango. Ugasanga abana batanguye kwicana,
bakuze kugira bakuranemwo hanyuma barabe ingene bagabura ryatongo wabasigira ari rito. Ambere nje ntera kama abana b'abakobwa, ndabazwa cyane n'abana b'abakobwa. Bakobwa bana bacu tubinginge, igihugu kirabakeneye. Hamwe ari mufise n'ubururu bwinshi cyane. Icegera cyambere cy'umukuru n'amankengu z'amateka navuga muri no komine. Sumukenyezi none bakobwa namwe ntimwifuza kuzomera nka kujya. Ntimwifuza namwe ko ikindi gihe mworamutswa intara, mworamutswa ikomine, mwoba namwe abashinga amateka n'abakenguza amateka. Kubera iki mwemera ibihungu bikaza bikabahenda? Ibigabo bikaza bikaguhenda. Ugasanga bariko bagutesha intumbero, bariko bakubuza iyuja. Erega murashobora kuja mu mabanga akomakomeye yo guteza imbere igihugu, kuko namwe ubwenge murabufise. Mugabo iyo muhenzwe n'ibihungu, mugahendwa n'ibigabo byataye ibanga, baba bononye ubuzima bwanyu.